Mana yacu nishimwe. Turashimiye Imana Data wa twese itwemereye kurangiza indwa amahoro, tukaba dutanguye irindi yinga turamahoro. Twagomba dusangira amajambo y'Imana muri ca kiganiro cacu c'urufatiro rw'amasengesho, aho tuvugana ijambo ry'Imana rizoturongora mu ndwi dutanguye, tukarigenderako kugira ngo turangize indwi tukiri kumwe n'Imana. Turasangira amajambo y'Imana ari mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, igice ca 54, ndasoma mpereye ku murongo wa 11. Haravuga ngo, ewe uhahazwa, ukazungagizwa n'inkumbi y'umuyaga, ntugire ikikuremesha. Ehe nzokubakisha amabuye yitwa simaragido, amatanguriro yawe nzoyubakisha ayitwa safiro. Iminara yawe nzoyubakisha amabuye atukura, n'ibirimba vyawe nzovyubakisha amabuye akayangana, kandi uruzitiro rwawe rwose nzogubakisha ay'igiciro. Umurongo wa 17 havuga ngo ntaco kugwanisha bacuriye kukugwanya kizogira ico kimara, kandi ururimi rwose ruzoguhagurukira kukuburanya uzorutsinda. Ivyo nivyo mwandu w'abasavyi banje jewe Uhoraho, kandi uko niko kugororoka kwabo kwanduruka kuri jewe, ni jewe Uhoraho mbivuze. Imana yacu nishimwe. Ngaha turabonye amajambo y'Imana, kandi amajambo y'Imana y'isezerano ry'Imana isezeranira abantu bayo. Kuko ngaha ku murongo wa 17 tubonye ijambo rivuga ngo, ivyo niwo mwandu w'abasavyi banje jewe Uhoraho, kandi uko niko kugororoka kwabo kwanduruka kuri jewe. Yesaya yavugishijwe aya majambo nk'uko tubibona ku mutwe wayo, n'imbabazi z'Imana n'amahoro bizoba ku bantu bayo. Ibi n'uyu munsi abantu baracakeneye kubona imbabazi z'Imana, abantu baracakeneye kubona amahoro avuye ku Mana, kuko bwa mbere isi irabuza amahoro. Isi nta mahoro ifise, abantu bari ku isi nta mahoro bafise. Kubw'ivyo abantu bonyene bashobora kuba amahoro n'abantu b'Imana. Abantu bonyene bashobora kubaho bamerewe neza n'abantu bafise ivyizigiro biva ku Mana. Aba bantu rero hari isezerano Imana isezerana nabo, hari ico Imana yavuze ku bantu bayubaha, hari ico Imana yavuze ku bantu bagenda bayitunganiye, naho boba bari mu magorwa, naho boba bari mu ntambara, bari mu bibazo. Imana ivuga ngo yewe uhahazwa. Iyo hari ijambo ngo uhahazwa, nuko haba hari abantu bari hejuru yawe bashobora kugomba kugira uko bigombeye, bashobora kugutwara uko bigombeye, bashobora gufata uko bigombeye. Ariko Imana ivuga ngo yewe uhahazwa, ukazungagizwa n'imipfunda. Imana ikubwiye ngo rema, nzokubakisha amabuye yitwa simaragido, niko Uhoraho nyene ingabagize. Imana iriteguye kukubaka, Imana iriteguye kuguhoza, Imana iriteguye kukwibagiza imibabaro. Wewe gusa komeza uyizere, komeza ubane nawe. Abumvise amajambo y'Imana, Imana ibahezagire. Mana turagushimiye kuri Imana ikunda abantu bayo, kuri Imana igirira neza abantu bayo. Wavuze ngo nkunda abankunda, ngo kandi abandondera ubudahumeka bazombona. Girira umuntu wese neza Mana, umuntu akwizigiye, umuntu agushize ku mutima, naho yoba yarasambutse, warasezeranye kuzomwubakisha amabuye yitwa simaragido, kuzomwubakisha amabuye atukura, kw'intango kw'amatanguro yiwe uzoyazigama,
ugire neza umuntu wese akwizeye abone ukuboko kwawe mu bibazo byose ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen.